tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Fata umwanya mugufiya cyane kwigisha ijambo ariko ukomeye. Ngomba kubigisha birakomeye cyane muri umwanya atari munini, ngomba ndabivugemo. Ndagusengera ngo paruvene kuvyakira. Amen. Ko twari kumwe ku munsi wa gatatu, twari ko turaganira hamwe ikintu gikomeye cyane. Nipfuza ko umuntu wese yotahura ni gute Imana iguhaye isezerano ubana naryo. Icyo twari ko turita isezerano ry'Imana ni Imana ikubwiye ikintu itarakora. Ivyo Imana yashobora kubigira. Imana yashobora kukubwira ikintu, ikakubwira ikintu izokora mu myaka 2 iri imbere, ikakubwira ikintu izokora mu myaka 5 iri imbere, cyangwa mu myaka 10 iri imbere. Icyo kintu ikubwiye itarakora, kitaraza mu biboneka hano mu bigaragara, icyo nico birayita isezerano ry'Imana. Donc iyo tuvuze isezerano twumva ibintu biri muri kazoza, twumva ibintu vyejo canke hirya yejo. Rero kwa gatatu twari ko turabira hamwe ni gute umuntu ashobora kwakira isezerano ry'Uhoraho hama akagendana naryo. Kandi igihe cyose Imana isezeranye ikintu nuko ibigomba kuyishitsa mu buzima bwawe, ariko kubera kutamenya ingene umuntu abana n'iryo sezerano, hari gihe umuntu apasa hano kuri inosi yarafise ibintu binini cyane, ubuvugishwa bwavuzwe hejuru ubuzima bwiwe, yarafise amasezerano akomeye yarose ariko arasenga, yarafise ibintu bikomeye cyane Imana yavuganye nawe, ugasanganiza pasa muri inosi atigeze aronka kanya ko kubaho, ko kunezerererwa ivyo Imana yamubariye. Nani majambo ntigera abigutako, ntigere abijyako, ugasanga ararenganye, arapashije. Ivyavuzwe ku mwana wiwe ntabibonye, ivyavuzwe ku buzima bwiwe ntabibonye, ivyavuzwe ku bikorwa vyiwe agapasa atabibonye. Alors ubundi si Imana iba yananiwe kubikora, kuko Imana ivuga ivyishoboye gukora. None haba habaye iki? Haba habaye inyifata atari nziza kuwasezeraniwe, kuwahawe profesi, kuwahawe isezerano kanaka, niwe bayagize inyifato itari mbi, itari nziza. Donc rero uyu munsi singomba ngaruke kuvyo twavuganye ku munsi wa gatatu, mugabo ngomba ngende directement ku bintu ngomba ko tuganira uyu munsi. Bano Imana ivuze ikakubwira ikintu, ikafata nk'akarorero nk'ubikabwira umuntu umwe muri twebwe ati itegure vuba ngiye kuguha akazi. Imana ashobora kuvuga imvugo nk'iyo, cyangwa umuntu akaba ariko arasenga, ariko asengera nk'umufasha par exemple, hama Imana ikamubwira ati isengesho ryawe riraheze ngiye kuguha umufasha. Ashobora kutava ngaho afise umufasha mu maboko, mugabo avanyeho isezerano ry'Uhoraho, avanyeho isezerano. Murashobora kuba ariko asengera par exemple nka loyer y'inzu, hama Imana ikamubwira ati urayirose. Ubundi nasotse ngaho afise iyo loyer mu maboko, mugabo ahavanye isezerano ry'Imana. Ivyo rero ashobora gufata umwanya kanaka, mugabo inyifato yacu, ingene tubaho, ingene tubana n'ico kintu Imana ya promesse, biradetermina ryari umuntu avyakira, biradetermina n'umunezero umuntu agendana navyo no kuzobibona mu buzima bwiwe. Rero kuri bamwe Imana ibabwiye ati ngiye kuguha umufasha nk'akarorero, ngiye kuguha akazi nk'akarorero, ngiye kuguha iki na kiriya, kuri bamwe baca wumva giheze, baca wumva bahejeje, baca wumva umenga karuhuko karatanguye. Mbwa realite Imana iguhaye ijambo, Imana igusezeraniye ikintu, realite iguhaye akazi. Ubundi Imana itaravuga nta kazi uraronka neza. Mbwa Imana ivuze ibiguhaye akazi, ati pastor kaza kahe. Igihe cyose Imana itanze promesse, iravuga ivyo izokora, ikavuga n'ivyo wowe uzokora.
iravuga uruhara rwayo ikavuga n'uruhara rwawe muri iyo promesse. Alors hari igihe umuntu yakira akanizera uruhara rw'Imana mugabo ntashoboye gudetekta muri promesse uruhara rwiwe, ntashoboye kumenya ati mbega iri jambo rihishuwe, iyi nzozi mpawe, iyi vision mpawe n'uruhe ruhara rwanje, Imana inyiteze kwiki muri ibi. Haleluya. Ndabahe nk'akarorero gasanzwe somera imirongo nk'ibiri simbataza akantu hamace ngenda direct manataka ivyo ngomba kuvuga. Hariya muri Yosuwa rimwe somera ku murongo wa mbere gushika kwa gatatu. Mose umusavyi uhoraho amaze gupfa. Mose umusavyi uhoraho amaze gupfa. Uhoraho abarira Yosuwa mwene Nuni uhoraho Yosuwa mwene Nuni ati Mose umusavyi wanje yapfuye. None rero va hasi ujabukane aba bantu bose ugo ruzi Yorodani muje mu gihugu mbahaye mwe bw'Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahabahaye. Imana ibwiye Yosuwa ati hagurukana abantu banje ubatware mu gihugu canje nabahaye. Uhagurukana batware mu gihugu nabahaye. Mugabo wumvirize ikintu aciyamubwira ati mugabo muri ico gihugu ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndahagize iki ndahabahaye. Hari ibintu bibiri Imana ivuze. Icambere imubwira ati hari igihugu nabahaye genda mucinjire. Mugabo atumvise ivyo Yosuwa abwiwe ngo ahantu muzokandagiza ibirenge hose ndahabahaye, vyumvikana ngo hariho responsabilité y'Imana yatanze igihugu, ngariho responsabilité Yosuwa nabo bari kumwe gukandagira ahantu kanaka bakabarahawe. Praise God. Okay, nkamwe Yosuwa aciye yumva ico Imana promise akavuga ati wow, Imana iduhaye igihugu, hama bagaca binjira muri ico gihugu. Mugabo ntibafata umwanya wo kugikizura gutya, bafata umwanya wo kugenzura ari Imana aho nyene bashikiye bakandagije ibirenge bahawe aho nyene. Mugabo Imana yababwiye ati nimwahitamwo gukandagiza ibirenge ku metero 100 muzohabwa aho nyene, nimwahitamwo gukandagiza ibirenge ku birometero bingahe muzohabwa aho nyene, kuko Imana yababwiye ngo aho muzokandagiza ikirenge hose nzoba ndahabahaye. Mu yandi majambo harimwo ivy'Imana, responsabilité y'Imana, harimwo na responsabilité ya Yosuwa n'Abayisirayeli bari kumwe. Rero Yosuwa nahawe promesse nakwiye kwicara kuko arabwiye ivyo gukora. Somera kuri 5. Nta muntu numwe azoshobora kuguhagarara imbere. Aca mu yindi promesse, yari promesse bijanye n'igihugu. Ati igihugu niba bari kuragenda gutya ugahitamo gukandagira hano hariya na hariya na hariya, hano hose uzokandagira uzohahawe. Praise God. Hano hose uzokandagira uzohahawe. Mugabo aca mubwira ikindi kintu, kome hari abandi basi, kome hari abasi banyu. Ati nyagire, soma kuri 5. Nta muntu numwe azoshobora kugira iki? Nta muntu numwe azoshobora kuguhagarara imbere. Imisi yose uzomara ukiriho nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Subiramo, nta muntu azoshobora kugira iki? Nta muntu azoshobora kuguhagarara imbere. Nta muntu azoshobora kuguhagarara imbere kubera iki? Imisi yose uzomara ukiriho nkuko nabanye na Mose niko nzobana. Nta muntu azoshobora kuguhagarara imbere imisi yose uzomara ukiriho. Umviriza, nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Ati sinzoguta kandi sinzoguhemukira. Aracyari Imana. Imana muri biki yavuga Yosuwa ntarimwo. Ni Imana yize bakuvuga ati nta muntu azoguhagarara imbere uko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Aracyari Imana. Mugabo soma umurongo ukurikira. Ariko shikama ushiramanga kuko ari wowe ushikiriza abantu ico gihugu nkweretse. Umviriza rero, umviriza aho Imana. Yosuwa abwiwe ngo hari igihugu nabasezeraniye kandi ico gihugu kirimwo abasi. Mugabo basi nta numwe azoshobora kuguhagarara imbere atariko wewe shikama ushiramanga. Responsabilité yande ya Yosuwa. Alors igihe cyose Imana iguhaye ijambo, igihe cyose Imana iguhaye prophecy, igihe cyose Imana iguhaye promesse, ukwiye kudetekta niye responsabilité y'Imana niye responsabilité yanje. Praise God. Alors kenshi
hari igihe tumara umwanya kuri responsabilité y'Imana, mbwa realite ntidukwiye kwitwararika responsabilité y'Imana, kuko ivy'Imana yavuze iri nyuma yavyo kugira ibishitse. Wowe ukwiye kwitwararika, mbega muri ibi je ni positiona gute, mbega muri iyi promesse mpawe nikiye nitezwe ko n'Imana, kuko kenshi si Imana ifailinga, kenshi nitwe dufailinga mu byo twitezwe ko. Praise God. Igihe umenye nk'ubu Yosuwa, iyo Imana imubwira ati shikama mene majambo, gira umwete, hanyuma utsinde ubwoba, ushira amanga, iyo Yosuwa ibatavyumvira akagira ubwoba, si Imana yananiwe, ashobora kuba atari kwinjira mu gihugu, mbwa si Imana yananiwe, ni kubera Yosuwa ntiyakoze inshingano ziwe. Aro nagomba ndaguhe 30 secondes ukaba uvuze ikintu Imana yavuganye nawe, haba uyu mwaka ugitangura, haba mu myaka yarenganye, ngomba ndakugarukana pana muri responsabilité y'Imana, responsabilité yawe. Bishobora kuba bishitse ubunyene bitarakoreka, kumva ati Imana kubera ikatavyo ikurakora, nshuti yanjye ntagiye na kimwe Imana yo failinga kuri responsabilité yawe. Impossible. Igihe cyose ibintu bitaciyemwo, hariho ivyo twebwe twabwizwa gukora tutakoze. Hashobora kuba ari amasengesho tutasenze, hashobora kuba ari imbuto tutabivye, hashobora kuba ari ukwizera tutagize, hashobora kuba ari ikintu kanaka kitabaye, mbwa Imana yoyo yamiri ready gukora inshingano zayo ku muntu ari ready gukora inshingano ziwe. Praise God. Hallelujah. Alors, ibintu bitatu bizogufasha kwinjira mu masezerano yawe. Bitatu. Chandangiza ndi bitatu bizogufasha kwinjira mu masezerano yawe. Icambere, ibintu vyose Imana yakubariye, ibintu vyose Imana yavuganye, amasezerano yose Imana yakubwiye. Imana yacu ndabibutse ingene imeze, ni Imana iplanifya intango ni iherezo y'ikintu. Mu yandi majambo, Imana ikubwiye ati nzoguha akazi, burya irafise aho izokaguha. Ikubwiye ati gira ibi, burya irafise ayishaka kuzobigirira. Aro ikintu cyambere ukwiye gutahura, igihe cyose Imana ikubwiye ati nzogukoresha, ukwiye kumenya uzonkoresha hehe. Ikibanza. Imana ikubwiye ati nzokugurira umuryango, ukwiye kumenya uzonyugurira umuryango uyuhe. Imana ikubwiye ati tana igihe cyose Imana iguhaye isezerano, yaraplanifye na iryo sezerano uzorikorera. Amen. Imana ikubwiye ati tuzokorana ibi nibi nibi nibi, kimwe mu bibazo vyihuta warukwiye kubaza Imana tuzobikorera hehe. Praise God. Uko naho ufise icyo Imana yavuze, utamenya ikibanza cyo kubikoreramwo, uzogitakaza. Ivyo Imana yakubariye ntibikorera hariho hose, hari ahantu yagenye ko izobikorera. Somera Itanguriro 12 murongo wa mbere. Uhoraho abarira Aburamu ati va mu gihugu canyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje mu gihugu nzokwereka. My God. Mviza Imana. Imana ibwiye Aburahamu, Imana yariko irasezerana Aburahamu. Imubwiye ati Aburahamu, va mu muryango wa so, va mu gihugu ciwanyu, hamugende mu gihugu nzokwereka. Nanje nzoguhindura ubwoko bukomeye. None gamana, kubera utompindura ubwoko bukomeye muri iki gihugu nyene ndimo. Nzoguha umugisha. Kubera utompera umugisha muri iki gihugu nyene ndimo, n'umuryango nyene wiwacu. Izina ryawe rigiye rurangira. Kubera utongira rurangiranwa nkira nyene. Kubera iki kubanza kumbwira ngo vajya genda hariya. Kubera iki kubanza kunkura mu kibanza kimwe ukashira mu kindi kibanza. Bari Imana, ni kubera ivyo Imana yateguye byose ku buzima bwawe, yaranateguye n'ikibanza izobikoreramo. Aburahamu Bibiliya ivuze ngo nzokugira rurangiranwa muri plan Imana vyarimwo. Ivuze ati nzogumugisha muri plan Imana ku buzima bwa Aburahamu vyarimwo. Ivuze ati nzoguhezagira muri plan Imana vyarimwo. Mugabo Imana ntiyari yabiteguriye mu gihugu cya se na nyina, nayo biteguriye mu gihugu yavukiyemwo.
imana yari ifise ahandi ikindi kibanza yateguye ko izomuheramwo umugisha. Amen. Alors reka dufate ko Aburahamu yakiye gusa ati nzohugira rurangiranwa, nzoguha umugisha, nzogukomeza, uruvya rwawe nzorugira rukuru. Mugabo niyumve iki kintu Imana ubwiye ngo va mu gihugu ca so na nyoko ugende mu gihugu nzokwereka. Bari manu bazi ikintu cyari kuba, Imana ariko kumimurindiriye gushika ageze mu gihugu yasezeranye ko izobikoreramwo. Purugiye yuko amasezerano yose afatanye n'ikibanza kanaka. Muri afere y'Imana yavuze ku buzima bwawe ukwiye gutahura eske ndi mu kibanza cyo, ndi mu mwanya ndahantu ho ko ibijyanye n'ikibanza Imana irabikonta ko gose. Praise God. Rero ibi nivyo bice bitangura kudutandukanya. Nico dushika ahantu twitiramwe. Hari igihe rero umuntu agira isengesho nko umenga agomba kudraga Imana ko yobikorera hanye nari, ko yobikorera muri iki kibanza nyine arimwo, umva sishaka ibintu byo kumuvinga mbwa Imana mpezagira hanyene. Eka Imana ishobora kuguhezagira nyene, Imana iguhezagira aho yateguriye kuguhezagirira. Umuntu yoba mu isoko atategerezwa kuba mu isoko, mugaka kumabwira Imana ati Imana mpezagira muri isoko nyene. Eka Imana ikivuga ati va muri iyo soko genda muri kiya kibanza ndagushakamo. Praise God. Raba Aburahamu nzokugira mukuru, izina ryawe nzorigira rurangiranwa, mugabo va mu gihugu cy'iwanyu, va mu bwoko bw'iwanyu, va mu muryango wa so na nyoko, genda ahantu nzokwereka. Aho nzokwereka niho nageneye kuguhera umugisha. Ivyeke amasezerano rero kuba warirose ku Imana yavuganye nawe nibiheze. Hari ikindi kintu mbwirizwa kuba hehe. Ivyo Imana yavuze nibikorera muri Etats-Unis gusa, no. Ivyo Imana yavuze nibikorera muri Australia gusa. Ivyo Imana yavuze burya yobikorera hariho hose. Si kesho yaho ahantu umuntu hari, ni kesho yuko eske ndi mu kibanza cyo ndahantu nabwirizwa kuba. Amen. Ubundi Imana igusezerana ibintu irateguye naho izobigirira, igihe cyose ije kubikora igasanga n'undi kibanza cyawe ikikurindira gushika umunsi zo gusanga muri ico kibanza. Igumurindiye ni gara zoteba humuka amaso amenye ko akwiye kuba mu kibanza ndamushakamwo. Ukuri ko abantu bamwe Imana ishobora kubahindura ama business yariko arakora ibi akasenga ati Imana nduza. Imana ikamubwira ati ukiri muri ibi ntivyoshoboka kuduga, ubwizwa kuva muri ibi uje muri bijya, cyangwa utizwa kuva muri kino kibanza uje muri kijya kibanza. Kubera iki? Hari ahantu Imana yagereye kuguhera umugisha. Haleluya. Somera Zaburi 50 umurongo wa 2. Kuri Siyoni ho ubwiza buhebuje niho Imana ikayanganiye. Kuri Siyoni y'ubwiza buhebuje ni Imana ikayanganira. Imana ikavuga ngo Imana ikayanganira he? Kuri Siyoni hari ahantu Imana ikayanganira. Alors kuri wewe burya hari ahantu Imana ikayanganira. Simaki Siyoni ko wewe uri Siyoni, mbwa kuri wewe hari kibanza Imana yagenye kwizokayangana kubiyereka ubuzima bwawe. Alors utakaje ico kibanza, utamenye ico kibanza, urazi ibintu bizoca biba uri mu kibanza kitari ico, uhura n'abantu bataribo, ukora ibintu bitari byo. Alors umaze kwiro turuva rero uri mu kibanza kitari ico, mu yandi majambo urishe vyose, weje kwica ibintu vyose cyane. Nico gituma c'est très important. Imana yagiye kuguha ikintu kanaka, nzokugira ruranganwa, nzokoresha ibintu bikomeye. Ikibazo cya mbere, Mana ushaka he? Haleluya. Hariho ndiko ndakuramwo vya bintu ngo je prefera bijya, je prefera biriya. Aho uracari mu bugombe bw'iwawe, ngo ushaka ugendera mu bugombe bw'Imana. Hazkradebaya. Uri muri babana Imana byati tekera amatante, sigasona nyoko, genda mu gihugu nzokwereka, ukacubasezera batazi yugiye. Aba ni Aburahamu. Haleluya. Hamuntu yokuraba ati kumenga uvuye mu bintu wamenga byariko biracamwo.
si ikibazo kimwe byariko biracamwo, ngiye muri volonté parfaite y'Imana. Ngomba guhagarara Imana ashaka ko mpagarara, ngomba gukorera Imana ashaka ko nkorera, ngomba kuvuga ivy'Imana ngomba ko mvuga mu kibanza co nyene. Buri Imana hari ibibanza umuntu atopfa atereyemwo imbere, ndababwije ukuri. Hari ahantu utopfa utereye imbere utagize ingufu zo gukora ivy'Imana akubwiye, guhaguruke uhagare muri ico kibanza Imana igushakamwo, womara des années wizunguruka ko ngaho nyene, nupfe wavanshije. Kubera iki? Nturi mu kibanza co. Kandi rero si kibazo, urazi aba babiri bicanye gutya, uyu arashobora kuba ari mu kibanza co, uyu atari mu kibanza co. Si ibintu byo guterana intege ati je biriko biracamo kuma ngaha nawe bizocamo. Ni kibazo jewe mbwirizwa kubaha, je mbwirizwa kuba ndi ngaha nyene. Utoye ikibazo ubwirizwa kuba mbana Imana, aho utoye ushitsa ahantu Imana ikayanganira kubikwerekeye, ushitsa ahantu Imana yashize umugisha kubikwerekeye. Katarabaye ndadekaraye ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yahushije ikibanza, umuntu wese yagiye atwawe n'inyagano n'ibintu kanaka n'ivyifuzo vyiwe, mu izina rya Yesu ugaruke mu kibanza cawe, Imana yagereye umugisha. Garuke mu kibanza cawe, pepote ibintu kana. Urabizi abavyeyi ibibanza batwifuzamwo, abagenzi ibibanza batwifuzamwo, amasituation ari ibibanza dushiramwo, mbwari ikibanza Imana dushakamwo. Hari Imana tubona aho hantu rero watoye, utoye umugisha wawe, aho hantu wamenye wo kugara iduka nziza y'ahantu hiye heza, ukagenda ahantu kanaka umenga si heza. Mugabo ugiye mu kibanza cyawe, uhagaze mu kibanza cyawe, bona Imana aho hantu izohakayanganira tu, bitebe bitebuke izohakayanganira tu. Uhagaze mu kibanza cyawe izohakayanganira tu. Ibaza mu protokole, iyo bariko akora protokole Imana imubona muri korale, azokora protokole yumiwe yumaganye, ntazopfa rose umugisha muri ico gikorwa. Ibaza umusenzi ari gusenga Imana imubona muri protokole nawe. Imana iramuraba gutya ikavuga ati ni sawa, uri kurafasha kandi amasengesho yawe ni sawa, aho muri ico kibanza wewe nta mugisha uhari. Ifo kumenya burya ikibanza je shaka kubamo ni kihe. Bari Imana ndababwire ko kumenya ikibanza cyawe n'urufunguzo rw'ibintu bikomeye gose. Imana ishobora guhagurutsa abantu nuze ngaha passion, genda uzurafasha abantu mu bitaro, juste ico cyimvira agace yibere ngaho, ni muzi n'ivyo akora mu rushengero, wegera genda gusafasha abantu mu bitaro, aboza abatagira ababafasha yitahira, abagira neza yitahira. Aho hanaho ari kibanza ciwe, azohurira n'umuntu amupushinga muri destiny yiwe. Kuko mu kibanza cyo ni uzohurira n'abantu bo, mu kibanza cyo ni uzohurira na grace, mu kibanza cyo niyo favor iri. Uri mu kibanza kitari cyo, ibijanye n'ikibanza abantu Imana Isaka umunsi umwe ari mu gisagara gutya, abantu umunsi bariko barahunga birukanga baja muri Egiputa. Nawe nyine avuga ati yo none jewe ibi vy'ubukizwa je ntivyongera ikijuju. Nawe nyine itana umuzigo wiwe ashira ngaha, ati ndagiye afatanye nawe Imana, stop ugiye, ati ngiye abandi bariko baraja. Jina kubariye kugenda ni mu bugaragwa nivyo, mbwa wewe kibanza cyawe nico. Abandi bariko barahunga nivyo, mbwa wewe kibanza cyawe nico. Bani Imana urazi ngaho bice bikurikira, atatera imbuto ikakimera tamvura yaguye. Kubera iki? Ikibanza cyo ni mwanyumvise. Bani Imana uri mu kibanza cyo ni nawe urota ukarota ivy'ijuru. Nuri Yakobo ni muzi ku munsi umwe yamagenda atazi icyo Imana ivuga, agenda atazi icyo Imana ivuga. Umunsi we Isaka ku musozi araryama yisegura ibuye. Mugabo uwo munsi ijuru cyari ruguruka, abona abamarayika baduga bongera bamanuka, ahererwa amasezerano akomeye. Why? Wibaza yarara ku wundi musozi ari kubibona, ari mu kibanza, ari mu bintu byo. Baraza bakisi ndiko ndarondera abakisi badapfa gutora amafaranga, mwana umvise business ishushe ngo shizemo.
kuri ko batwikoreje imitwaro ngo urumva ngo pastor ngo nashize amafinance ngaha ngo pastor uri mu kibanza kitari cyo. Komo ndaba nibiki ati ikibanza cyo nyiganza mugenzi wawe ati ikibanza cyo. Umuntu aza kumaza ati pastor none ikibanza cyo no kimenya gute? Ndaza kukikubwira, ndaza kubwira ingene wo kimenya, ndaza kubwira ingene wo kimenya, ndaza kubwira n'ingene twactive ubuntu bwo kwisanga mu kibanza cyo frère. Akunda kantu kambere ugatoye utoye ibijanye n'ikibanza abantu Imana. Urabizi umuntu ariko araririmba yategetse ko ariko araririmba amahoro n'umunezero ntabisengera. Ikibazo abantu baguma basengera ibintu ngo amahoro ngo umunezero ngo Mana niyumve neza muri ibintu uri mu bintu bitari byo. Ari muri horasyo ngo Mana ngo sinumva neza amahoro muri horasyo nishobora kugwa ega Imana niyo oblige ivyikora naho ibikorera. Nishobora kuguha amahoro yo mu kibanza kitari cyo yo bikwishe ahubwo kumuyakuza gose nitiruka curibura hamugaje usubira ukarota nabi hamugaje uvyuka nejo ugaje usubira ukarota nabi kugira utemushikana uvuga ati je ndi mu kibanza kitari cyo ndi kumwe n'umuntu atari we je ndahavuye.